data wa twese yatugiriye neza ikatwegeraniriza muri kino kibanza uyu mugoroba tuyikomera amashi menshi. Ndabashimiye ko uyu mugoroba mwiza mwanyiyumviriye koko nanje nogira icyo dusangiye tukaba hamwe kugira ngo dushimire Imana hamwe. Mwakoze cyane, Imana ibahezagire. Reka rero tudatebeje twinjire mu ijambo dusoma mu cete Pawulo yandikiye Abifilipi, ariko jambo ry'urufatiro ry'uno munsi. Icete Pawulo yandikiye Abifilipi mu gice cya 2 turasoma umurongo wa 3 n'uwa 4, turaca dusoma no mu Migani igice cya 13 umurongo w'10. Nimugire icyo mukora kubwo gukebana cyangwa kwifata uko mutari, ariko mwicishije bugufi, umuntu wese yiyumvire yuko uwundi amuruta, kandi umuntu wese ntiyiyumvire ibyiwe gusa, ariko yiyumvire n'iby'abandi. Imigani 13 ku murongo w'10. Aravuga ngo ubwibone butera imitongano gusa, ariko ubwenge bubana n'abemera inama nziza. Nayo majambo tugiye kuganira ko uyu mugoroba baririmbye bashaka kuruhuka. Aya majambo y'Imana nayasomye maze kuyasoma muri rusange ndabona yuko Pawulo yandikiye Abifilipi ari mu munyororo. Ikibanza cyari cyitwa ko ari ikibanza yari kuba ababarijwemwo, afitiyemwo agahinda, ariko nsanga ni cete cy'umunezero. Abandikira ari mu munyororo yandika icete, nanatangaye. Abantu bakunda kwandika ivyete by'urukundo, amaretre d'amour. Uwe yanditse icete cy'umunezero, yandikira Abifilipi, kandi acandika mu gihe umuntu atibaza ko yovyandika iby'umunezero, kuko uri mu nyororo tuba twibaza ko ababaye, ariko Pawulo mu munyororo yarimwo yaranezerewe. Yarabandikiye kugira bibamenyeshe ko atagahinda afise mu mutima,
atamubabara afise mu mutima ariko anezerewe. Ni ukuvuga ko Pawulo yari afunzwe ariko afise ivyizigiro bya kazoza. Nsomye rero aya majambo sanga Pawulo yariko arabahanura ngo baharanire guhora bumvikana hagati yabo kugira ngo kibe ikimenyetso cyo guca bugufi no gufashanya, ariko biva cyane kuri Kristo. Yariko arabahanura ngo baharanire, aba ari cyo kintu bashira imbere, baharanire cyane guhora baba hamwe bumvikana bahuje umutima, kandi icyo gice kibabera ikimenyetso cyo guca bugufi n'abababonye babone ko baciye bugufi muri uko guharanira kuba hamwe bumvikana kandi bafashanya, abantu bace babona ko baciye bugufi. Mu majambo make rero muri iki cete harimo ijambo nyamukuru, cyane muri aya majambo nasomye harimo ijambo nyamukuru rivuga ngo guca bugufi. Nibyo yariko arabasaba, n'iryo jambo nyamukuru ririmo guca bugufi, ariko kandi harimo yarashimitse ko kubijyanye no gufashanya ari byo gushigikiranya, gukoreranira nabyo birimo, ariko ibi byose bifatanirije hamwe bituzanira umunezero. Iyo hari guca bugufi, iyo hari gukoreranira, iyo hari gufashanya, ibi byose biraza bikegeranira hamwe bikatuzanira umunezero. Nico gituma yabandikira ivy'umunezero, kuko yarazi ngo nibaharanira gukorera hamwe, nibaharanira guca bugufi, ibyo ari byo byose bazoba mu munezero nk'uwo ndimwo. Rero shaka tuganire rero kw'iri jambo rivuga ngo guca bugufi, shaka aba iryo jambo shimikirako. Guca bugufi rero risigura ngo kwemera intege nke zawe, kwemera intege nke zawe. Umuntu aciye bugufi bisigura ngo kwemera intege nke ziwe, canke gutahura umuntu akarokonesa, agatahura n'ingoga canke akabona n'ingoga uruhara rw'abandi mu vyo ariko arakora, cyangwa uruhara rw'Imana mu vyo ariko arakora, cyane habaye intsinzi, kuko niho guca bugufi guseruka cyangwa ubwibone buseruka. Nukubona n'ingoga, ugatahura n'ingoga. Muri iyi ntsinzi ndatahura uruhara rwa bagenzi banje, muri iyi ntsinzi ndatahura uruhara rw'Imana muri kino gikorwa. Duherutse guterwa iteka, abakinyi bacu baratsinda, baratoranywa mu bazoja kubandanya ihiganwa. Ryabaye iteka ridasanzwe, ikintu cyangoze ku mutima kiruta ibindi ni igicapo nabonye abakinyi bahejeje gukina, urukino rurangiye baciye bose bapfukama barashimira Imana. Kijya cyabaye ikimenyetso cyo guca bugufi. Kwari nubwo bari gushima Imana bahagaze, uko byari kugenda kose cyari ikimenyetso cyo guca bugufi. Berekane ngo intsinzi turonse si twebwe gusa, intsinzi turonse Imana yagize uruhara. Kandi ni iby'ukuri nta muntu ashobora kugira intsinzi yagize uruhara wenyine, ntibikunda. Usanga uko biri kose Imana yo itegerezwa kubamo, ariko n'abandi umuntu yinjiye neza cyangwa umuntu atanabi naho nk'abajya abakinyi bashobora kuba batazi abandi bagize uruhara mu gihugu, ariko burya mu ntsinzi yabo nshobora kuba mfise uruhara, cyangwa nawe ukaba ufise uruhara, nawe ntagiye kurorera, cyangwa nawe nigeze njya kubakoca kumbure bakiri muri entraînement, ariko ndashobora kuba mfise uruhara, kandi nawe urashobora kuba ufise uruhara mu ntsinzi yabo. Rero umuntu aciye bugufi n'umuntu atahura ngo mu ntsinzi yanje cyangwa mu bikorwa ndiko ndakora bigatera imbere bikagenda neza, hariho uruhara rw'uyu, hariho uruhara rwa bariya. Nshaka kuvuga iki? Imana yaratugiriye neza, iradutera iteka,
iradushira hejuru umwe wese ahageze. Erega umwe wese ashigwa hejuru afise ahavuye, kandi hariho ahantu ashobora gutarukira. Hariho igihe usanga nyene bigiye buke buke, shaka kuvuga ngo umwe wese ahageze. Hariho igihe na papa nubwo atari muri bino bibanza turimwo usanga arashizwe hejuru hariya ku gatumba. Umuntu wese ku ruhande rwiwe, mvuze gushigwa hejuru rero nubone izi ndongozi ziri ngaha imbere. Umuntu wese erega no gushika ngaha no gushigwa hejuru. Urazi ko mbona none ugira abagumyabanga, abakenyera rugamba, imbonera kure mwaracaguye cyanke naho muba mwaracaguye, kubona waracaguwe wewe kugira ngo uze uburi ngaha kuri uyu munsi, ni mwumva yuko ari ugushigwa hejuru, ari ubuntu bw'Imana. Turashimira rero abagize uruhara bagashiraho uyu munsi wo gusenga, ariko turashimira n'Imana yabakoresheje, kandi tugashimira n'Imana na twebwe yadushoboje. Ni benshi bari kuba hano batahabaye, ariko twebwe twagiriwe ubuntu turahaba. Igikorwa cyose ukoze kigatera imbere, igikorwa cyose hariho uruhara rw'abandi. Umuntu rero bitahura n'ingoga n'umuntu aciye bugufi. Guca bugufi no kwemera intege nke zawe, ukamenya ngo burya hatari abandi hari ibyo ntoshobora. Burya abandi umuntu wese adakoze igikorwa yategerezwa gukora hari ibyo ntoshobora. Nimubona ko twashizwe hejuru, ariko burya hari ibikorwa tutokora umunyagihugu atabayemo. Burya abanyagihugu barafise uruhara, nitwaza turabyibuka uko bukeye uko bwije, yuko ibyo turiko turakora n'umunyagihugu muto yafise uruhara, tukamushimira yaba yumva canke yumva. Aho Imana yoyo nshaka kubabwira ngo mutahure yuko iri ku ruhara rwa mbere, iri ku ruhara rwa mbere, kuko niyo iduhamagara meza, niyo iduha ubwenge kugira dushobore gukora ibyo dukora, niyo iduha inkomezi, niyo iturongora, niyo iturindi tuzigama kugira ngo dushobore gukora ibyo dushobora gukora. Mbere kugira ube no mu kibanza urimo, kumbura ukirimo kubera wagiriwe ubuntu ugatera imbere ukiga. Nimba warize, Imana yagize uruhara rukomeye cyane. Abavyeyi bagira uruhara, kumbure umwigisha agira uruhara, ababanyi n'inshuti bashobora kuba baragize uruhara. Bisigura ngo kubaho kwawe uzuratahura ngo iyo ataba Imana, iyo ataba babandi, ukumva kucishijwe bugufi, kuko ibyo tubyibagiye habyuka ubwibone. Guca bugufi rero ni ikintu dukeneye mu buzima bwa misi yose, ni ikintu dukeneye kugira ngo dushobore gutera imbere. Umuntu adaciye bugufi ntashobora gutera imbere. Umuntu adaciye bugufi abura amahoro. Twasomye muri iyi migani 13 umurongo w'10, ubwibone butera imitongano gusa. Ni ukuvuga ngo hatari uguca bugufi haba ukwishira hejuru, haba ubwibone. Rero ubwibone ngo aho buri nabwo buzana imitongano. Ahari imitongano nta mahoro, ahari imitongano nta munezero. Ariko ahari uguca bugufi haba amahoro, ahari uguca bugufi haba kumvikana, ahari uguca bugufi haba umunezero, haba n'amahoro, byose bigiye hamwe umuntu akamererwa neza. Guca bugufi urabikeneye, nanjye ndabikeneye. Guca bugufi cyari bikwiye kuba isengesho ry'umwe wese muri twebwe, akisengera akavuga ngo Mana mpa guca bugufi, mpa guca bugufi muri jewe. Kandi guca bugufi si kugenda umuntu yunamye. Nkunda kuvuga ngo umuntu arashobora kunama imbere y'abantu, mugabo mu mutima ahagaze nka akerekana ko amubashe neza. Cyangwa umuntu akajya ku mushefu wiwe akerekana ko amubashe, mugabo mu mutima cyangwa asohotse. Umutima uhagaze, umutima udaciye bugufi na gatoya. Rero dukwiye kugira isengesho rivuga ngo Mana mpa guca bugufi mu mutima. Hariho abantu baciye bugufi udahutubibona n'amaso ukimuraba gutya, ariko umubanye urabibona mu bikorwa, ukabibona mu nyifato, ukabyumva no mu mvugo. Umuntu aciye bugufi, ubwibone nabwo nyene gutyo uravye umuntu ntushobora guhuta ubibona. Ubibona ubitahura avuze, ariko arakora ibintu, niho ushobora kubibona ubwo bwibone.
kandi ingorane nasanze ikomeye umuntu afise ubwiwe ntashobora kubimenya. Hariho n'igihe umuntu aciye bugufi ubwiwe atabimenya, abantu bariho baza baramubwira ngo ndakunda ukuntu uciye bugufi, nawe akaraba ati mbega jewe burya aciye bugufi gute ko ntabibona. Ntabyo ubona wewe ubwawe, ariko abakuraba nibo babibona, abo muri kumwe nibo babibona. Ubwibone buraba mu muntu nyene bwo niho ingorane ihagaze. Burya ni umuntu ntashobora kwivuza ingwara atumva muri we, atumva kwimubabaje. Rero umuntu w'ubwibone kubera atabimenya ntashobora no gusaba Imana ngo nkize ubwibone. Ariko nagira ndabasabe ngo ribisengesho dusenga ku munsi Imana mpa guca bugufi. Kumure muri jewe hashobora kuba hari ubwibone ntabizi, abandi bakaba babibona, abandi bakaba bavyumva. Ndakwinginze umpe guca bugufi, kuko guca bugufi turabikeneye cyane. Guca bugufi usomye muri Yohana igice cya 3:27 ni usanga twategerezwa guca bugufi. Usomye ijambo haravuga ngo Yohana arabishura ati naco umuntu ashobora kwiha ubwiwe atagihawe kivuye mu ijuru. Naco umuntu ashobora kwiha, nta nico umuntu ashobora kwishoboza. Uwundi yaranditse ngo mbega icyo ufise utahawe n'igiki, ko wibona ko wishira hejuru, icyo ufise utahawe n'igiki. Ninde umuntu yovuga ngo amahera mfise sinayahawe, impuzu mfise sinazihawe? Twese ibyo dufise nibyo twahawe. Ushobora kuba wariguriye, ariko byose ntacyo dushobora Imana itabitunganije neza. Abakora impuzu ngo bakore, abakora amafaranga ngo bakore, ibintu byose ngo bitunganye neza, nta na kimwe dufise tutahawe. Ntacyo umuntu ashobora kwiha we ubwiwe. Usomye Yeremiya igice c'9 umurongo wa 23 na 24 haravuga neza ngo uku niko Uhoraho hagize: umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe, umunyenkomezi yoye kwirata inkomezi ziwe, mbere n'umutunzi areke kwirata ubutunzi bwiwe. Kubera ibyo byose naco umuntu yihaye, ibyo byose naco umuntu yovuga ngo ibi kugira ndabironke ni nguvu zanje ni oya. Iyo ngeze kuri aka kajambo kavuga ngo umunyenkomezi areke kwirata inkomezi ziwe, namaca nibuka iminsi yose umugabo yitwa Goliyati. Goliyati yarirata inkomezi, aratuka ubwoko bw'Imana kubera yari muremure w'ikigatanya. Hamwe n'ivyo akaba afise ibimukingira mu gikiriza, yari yambaye kasike, afise umutwazi bigwanisho bari kumwe, afise ingabo zimukurikiye, abo bari kumwe bakamwemera kubera yari ateye ubwoba. Uburebure bwiwe bwari buteye ubwoba, uko yangana byari bite, ingufu zonyene z'umubiri zari nyinshi cyane. Iyo ngezaha nibuka ko yishwe n'agahungu gatoya, agahungu gato k'imyaka 17, karamutera ibuye riramugema. Mukanya gatoya ikigabo cyariko kirirata gikubitwa hasi, mbera cyarasimba mu kizosi. Ncamvuga nti nukuri umunyenkomezi ntakwiye kwirata inkomezi, cyangwa uretse n'ibyo. Murabona ibigatanya ejo aryama, hanyuma bwacya bakakubwira ngo yagiye, ngo giturumbuka naba yanagwaye giturumbuka. Twari dufise umugabo yajya cyane avuka Ingozi Burundi, yari yitwa Burundi, kumbure hari habamuzi. Yarajya zanja bashira ku meza hajya muri interna, yabijya wenyene, mbere ntanakwigwagaza gusakumba n'iby'abandi. Nyibaza ntuyu mugabo kandi umuravye umugabo ntiyarakomeye birenze. Byari n'igihe nibaza ntabishirahe, ibyo byose hari abashitsi mu nda baca babyakira, kuko yararya cyane ukibaza uko angana siko yategerezwa kuba angana. Ariko umunsi umwe bambwira bati Uburundi umubonye apima ibiro bikeya, uwundi munsi nza numva ngo yapfuye. Nkibaza ukuntu umuntu arya, ukuntu
byari byaratinze arabigira amafyeri, ukurya kwiwe ukamengo na mafyeri, akereka abantu bose ko akaze mu kurya, ko akomeye mu kunywa, do ukamengo n'ubuhizi. Ariko mu mwanya mutoya nazanja yarya n'ibiki byose ntitwamenye iyo byaciye. Nico gituma dukwiye guca bugufi tukareka Imana igashigwa hejuru, kuko niyo yaremye itaremwe, niyo ishobora kwiha byose, niyo y'inkomezi zose, niyo y'ububasha bwose. N'ahandi ho mw'isi nta muntu numwe ariho ashobora kwirata ngo agire ico yiratiye na kimwe. Bwaba ubutunzi ntitwobwiratira, yaba ubwenge ntitwobwiratira. Ubwenge tubuhabwa buvuye ku Mana. Urazi yuko ubwenge mu kanya gato bushobora kuguca mu myanya y'intoki umuntu yarazi ubwenge. Jewe hariho umunsi umwe nari nicaye ndategura ibintu nza kwigisha, ndategura kandi numva ko ndabyumva gose, ndabitegura. Hageze ko nza kwigisha, ngeze icyo gihe kwari kwigisha ugwaruka, hageze ko nza kwigisha ugwaruka, hanyuma ndasoma ibyo nanditse nkabibura. Nagenda ngiye kuvuga nkabura ijambo mvuga, ubwenge buragenda, ndiko ndumva buke mpagaze imbere y'ugwaruka, buke buragenda, nukuri ndabura ikintu mvuga, ico nkora icuya kirabira, ndabura ijambo. Kandi nagiye nkomeye, nagiye nteguye ibintu numva, nubwo ntari gusoma nari gushobora kubivuga. Ubwenge buragenda. Aco gihe naratahuye ntihariho Imana ikomeye. Burya ntidukwiye kwirata. Ubwenge burya umuntu arashobora kubunyagwa mu mwanya mutoye. Ubwenge buragenda. Candatabara mbwira ugwaruka nti muzi n'amakuru, nimutahe tuzobandanya ejo. Nurumva ejo numva ndabafitiye ibintu biryoshe cyane, ejo bizoba biryoshe. Rero mundeke nje kwikazanura, ejo bizoba biryoshe, naho nabuze icyo mvuga. Mukanya gatoya naratewe hamwe nibaza nti ico kiza kiturutse he, ndabura nibyo nanditse nkasoma, ahari a nkabona o, ahari i nkabona se, ndabura ikintu na kimwe. Ndabona ko ntabona mwikaye bicise igifungu, ndumva mu bwenge ko buriko buragenda bukebwa, ahubwo ndavye nabinza kwikubita hasi. Murazi ndabavuye imbere ko byaciye bihera, njye tahura. Urazi n'ubwenge ko atawo kwiratangura umunyabwenge ngo burya bijya bintu ndabimetriza, ngo bijya jewe nivyo nigiye, ngo bijya mu kanya gato. Nimureke duhe icubahira Imana, niyo igikwiye ishoboye byose. Yo ubwenge bwayo nibuserangurika, ubwenge bwayo ntibushobora kwijana. Niyo hubwo iduha ubwenge twese, ishira ubwenge bwacu ku gihe twese. Imana yacu niyo yonyene ikwiye gushigwa hejuru, twebwe tugaca bugufi cyane. Ico ubonye ukoze uyu munsi, uco ugenda upfuka muvuge ngo Mana ndagushimiye burya wakoze kunshoboza. Naho kibi gikorwa womengo wari umenyereye, kuko kwigisha ubwo gwaruka wamengo ndabamenyereye, ariko ntabyo akamenyere. Turakwiye guha icubahira Imana, tukavuga ngo Mana niwanshoboza uzobukoze, kandi ntagufise naco noshobora. Tureke kumenyera yuko hari ibyo dushoboye mu nguvu zacu, hari ibyo dushoboye mu bwenge bwacu, cyangwa hari ibyo dushoboye kubera twabimenyereye kubikora, twamenyereye abantu, twamenyereye guhagarara imbere y'abantu. Oya, nidukwiye kumenyera namba. Akamenyero kerekana ubwibone, kumenyera ibintu byerekana ubwibone. Ndabishoboye, ndabamenyereye. Mbega warasengeye kijya gikorwa? Oya, bijya n'ibikorwa amenyereye gukora. Bijya ndabimenyereye, maze kuwigisha inshuro zingahe, maze kubikora inshuro zingahe. Nta kamenyero gakwiye kuhaba, nibwo bwibone. Rero Yeremiya niko Imana yari yamutumye ngo ugende ubwira Abisirayeli, nguko niko ngize jewe Uhoraho. Umunyabwenge yari kwirata ubwenge bwiwe, umunyenkomezi yari kwirata inkomezi ziwe, n'umutunzi yari kwirata ubutunzi bwiwe. Ariko yirate ko yamenye jewe, yamenye yuko ari jewe ntanga byose, yamenye ububasha bwanje, yamenye ubushobozi bwanje. Kuko uwamenye arangarukako, uwamenye agendana nanje, uwamenye aranyizigira. Rero ngo yirate ko yamenye jewe Uhoraho. Uwuzi iyo Mana
akamenya yuko ataco yoshobora atayifise, niwe muntu ngo akwiye kwirata wenyene, kuko abafise icyo yiratira, abafise Imana yirata ati ndi kumwe n'Imana ndabishobora, ndi kumwe n'Imana ntakiza kunanirana, kuko Imana yanje irashoboye. Dutegerezwa guca bugufi, kuko ubwacu nta na kimwe twoshobora gukora. Usomye hari impanuro Yesu yahaye yariko araha ishengero abigishwa biwe muri Yohana 15 umurongo wa 5. Urusomye ku murongo wa 5 byarabanje arababwira ngo ni jewe muzabibu w'ukuri. Usomye ku murongo wa 5 rero haravuga ngo ni jewe muzabibu namwe muri amashami, uwuguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane. Akarongo gakurikira no kanyuma kavuga ngo kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Nkaya ariko arabahanura guca bugufi, muyandi majambo mutangumyeko, mutagumye munyizigira. Hari igihe umuntu atangura yizigira Imana, ariko kubwo kumenyera akabona umengo ndashoboye, yashigwa ahantu kuko ari bishasha akizigira Imana agasenga, yashika mu bira agasenga, igikorwa yaje ugikora agasenga, ariko yamara kumenyera ati oya narahamenyereye, imyaka ingahe ndahamaze narahamenyereye. Oya, ntabyo kumenyera, mwumvise yuko akanya gatoya bishobora kuguhindukana. Nitumenyere Imana, naco twoshobora gukora tutayifise, tuyizigire, hazoba harimo guca bugufi. Umuntu niyatahura ngo Mana naco ashobora gukora ntagufise, nuguca bugufi imbere y'Imana. Ariko hagati aho unarokonese uruhara rw'abandi, uruhara rw'abagukikuje. Jewe nasanze mu kazi by'ukuri nta muntu akora ari wenyene. None ga munyamabanga hajya ukora uri wenyene, hajya udafise secrétaire, udafise umushoferi, urazi ko ari hano utokwitwara, naho wabuze kwitwara. Aho mvuze bake n'urukurikirane rw'abantu benshi mukeneye, n'urukurikirane rw'abantu benshi natwe dukeneye. Umuboyi hajya utamufise ukaza ugakora ngaho umuboyi, ukirigwaha umuboyi atawuhari, byoge ejo wibaza ngo wosubira yejo kumbure utugufu twoba tugihari, ariko hirya yejo byaba byatanguye gucangana, cyangwa kugira ubicange uje kwironderera na bya bikogwa byogorana. Nukuri duce bugufi, tuze turarokonesa uruhara rw'umuntu wese mu kubaho kwacu, mu rugendo rwacu, mu kazi turimwo, duce bugufi. Nta kintu na kimwe kirama twoshobora gukora Imana itadufashije, kandi nayo murazi yuko ikoresha abantu. Nico gituma Dawidi, nibutse Dawidi niwe yanditse, ariko aravuga mu yandi majambo, umwana w'umuntu burya ntacyo turi, murazi tuva mu mukungugu, impwemu zituvamwo mu kanya gato y'umuntu agahinduka ikindi kintu dutwara nk'umwavu, ntacyo turi, ariko turi Imana itugira, Dawidi niwe yavyibutse, aravuga ati burya ntacyo narindi. Muri Zaburi y'umunani umurongo wa 4 aravuga ati mbega umwana w'umuntu ni kubera ko umwibuka, umwana w'umuntu ni kuko umugendera, ko mbona hari hashigaje gatoya ukamunganisha n'Imana, byagenze gute ko mbona nawe nyene yariyibuka, terega je ntacyo nari umwana muto, nari umwungere w'intama, ariko uyu munsi raba ikibanza ndimwo, ndi umwami ayoboye abantu bangana uku, mvuye inyuma y'intama. Burya umwana w'umuntu kugira umwibuke, umukorera igitangaza, kugira Imana ikwibuke, ikuduze hahandi, igushire muri cya kibanza wari iki, n'ubuntu bw'Imana gusa. Ahandi ho atari Imana ntacyo turi. Nico gituma dukwiye guca bugufi imbere y'iyo Mana, tugaca bugufi rwose. Dukwiye gukoreranira, burya gukoreranira no guca bugufi, gukoreranira no guca bugufi, gufashanya no guca bugufi.
kandi n'umuntu adasaba ubufasha aba yibona. Umuntu yama ndabishoboye. Dukwiye gukoreranira. Mucete Paulo yandikiye Abigalatiya 6:3 aravuga ngo umuntu niyumvira ko aragakomeye kandi atacamaze aribesha. Dukwiye gukoreranira. Burya umuntu ari umwe ari wenyene ntacamaze, ariko dufatanije dushobora gukora byinshi. Nico gituma duhimirizanya kuja mu mashira hamwe. Nico gituma duhimiriza abantu ngo baje mu makoperative kugira ushoboye ibi azane, uwundi ashoboye ibi azane, uwundi ashoboye ibi azane, duhurire hamwe mwishira hamwe, duhurire hamwe mu makoperative, hanyuma dushobore gukora binini, dushobore gukora ibyagutse bishobora gushika kure. Ahandi umuntu ari umwe, abarundi nibo bavuze ngo nyamwigendako ntarima impeshi. Ararima akazoza gusanga impeshi abandi bageze kwimbura kubera yabaye nyamwigendako. Ariko abantu bafashanije bagashigikirana bashobora gukora ibintu binini mu mwanya mutoya. Nico gituma igihe cyose abarundi tuzoja hamwe, burya ikitunyaza ubumwe kiba kitwishe. Ikintu kiza kikatunyaga ubumwe, umwe kikamushira hariya, uwundi ngujya ntimwofashanya, kiba kije kutwica. Igihe cyose mu Burundi tuzoba mu bumwe nukuri, n'ayandi mashure tuzoba, n'ibirengeye amashure tuzovyubaka, ibirengeye amavuriro tuzovyubaka. Turi hamwe dukora ibikomeye, kuko umuntu wese azana ibyo afise. Burya twese Imana yatugabanganije ingabire zitandukanye. Hariho abantu bashobora no kuba womengo bazi bimwe. Bikananga akarorero ku banyamakuru, nkuko notanga akarorero ku bandi. Nk'abanyamakuru womengo bakora bimwe, ariko burya muri urya mwuga bose ntibanganya kubikora neza, bose ntibanganya ubuhinga bwo guhinyanyura ayo makuru, bose ntibabunganya. Hari igihe usanga umunyamakuru rero akeneye uwundi munyamakuru mugenzi wiwe. Noneho hariho n'igihe usanga abavuga bakeneye abafise ibyuma nabo biba byafasha amajwi cyangwa byerekana amasanamu, dusanga dukeneraniye. Nukuri ikintu kitunyaga ubumwe kizoba kije kudusambura. Nico gituma abarundi tugiye kugwana intambara yose iza kutubuza kuba hamwe. Umuntu agiye ukwiwe azoja aho yibone ngo ndashoboye, uwundi ngo ndashoboye, tumagwe n'ubwibone, hanyuma hazi imivurungano, kuko mwumvise ngo ubwibone buzana imivurungano gusa. Hazi imivurungano, duherere mu mivurungano, tube hataco turiko turakora. Umuntu niyumvira ngo arakomeye ari wenyene, ishwi ntacamaze, ngo azoba ariko aribesha. Kandi ikindi naco gikwiye gutuma duca bugufi, Imana igumana n'abantu baciye bugufi. Imana igerera mu mitima y'abantu baciye bugufi, ariko abanyabwibone ibarabira kure. Muze gusoma Yesaya 57 umurongo wa 15. Aravuga ngo mba hejuru ahantu hera, kandi mbana n'ufise umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imitima y'abicisha bugufi, mpembure n'abafise imitima imenetse. Imana ikibana n'abafise imitima iciye bugufi, ibana n'abafise imitima imenetse, kandi kugira ngo izira bahembura. Hageze igihe baruha, hageze igihe bacika intege, Imana igacibahembura ikabongera inkomezi. Erega burya nico gituma umuntu atubandanya gukora. Ahandi ho umuntu araruha, turaruha, ariko umuntu afise umutima uvuga ngo Mana, erega nabijya nabishoboye ku bwawe, uraryama gusa. Wabyamye watahuye yuko ibyo wakoze ari Imana yagushoboje, uraryama gusa, Imana igaciza igahembura ubugingo bwawe, ugasubizwa mu inkomezi. Imana ibana n'abantu bafite imitima iciye bugufi kugira ngo ibahembure, izira bongera inkomezi mu bikorwa bitandukanye. Nico gituma tudaciye bugufi Imana izoturabira kure, izoturabira kure, kuko Imana ntibana nabibone na gatoya, iba kure y'abibone. Nico gituma dukwiye guca bugufi kugira Imana ibane natwe, Imana ibe muri twebwe, kandi ziratwongera inkomezi
umuntu azogenda ngo ndabishoboye agenda akora ari wenyene ati ndaruhe inkomezi zihere ati ndagware aburi yaja niyava ati ndahenuke bamuhambe kubera iki yagumye ari wenyene ngo arabishoboye hanyuma arananirwa. Ariko uciye bugufi Imana iramuhembura ikagenda imwongera inkomezi ku munsi. Nk'abizera rero, abizera Imana ko ari iri hejuru ya byose kandi ishoboye byose kandi dushoboza muri byose, dutegerezwa kubana na bagenzi bacu twicishije bugufi, umuntu wese agafata mugenzi we nk'umuruta, nk'uko twasomye muri aya majambo. Umuntu wese agafata mugenzi we nk'umuruta twicishije bugufi. Yesu yatubereye akarorero kadasanzwe mu minsi yari karimiriza kurangiza urugendo rwiwe ku isi, ari karimiriza kugirirwa ya mabi yose kugira ngo acungure isi. Ngo Yesu yari yicaye n'abigishwa biwe, hanyuma ngo baza babona atanguye gukenyera, arakenyera, baza babona aragiye azanye umubehe w'amazi atereka imbere yiwe, aratangura arahamagara uwa mbere aramwoza ku birenge, kandi hajya ibirenge biracafu, erega ukogeje mu maboko byotuma ibirenge, erega nta birato bari bafise, bambara utuntu inkato, bambara inkato. Uravye muri film ubona bambara utuntu nk'inkato, bisigura ko ivumbi ryaba ari ivumbi, sinzi mbega n'ingutu ngira ntizari zibuza abantu birirwa bagenda n'amaguru. Ahasha ujya karenge kameze uko kameze kubera imodoka n'akarato, n'ayandi wambaye rujya rurato bambara wirigura agenda mu misozi. Iki niko byari biri, nukuri ibirenge biratindanyuka bukundi kuntu. Arabafata rero, afata uwa mbere aramwoza ibirenge. Sinzi wari hafi yiwe, Yohana niwe yakunda kwitereza kuguma hafi mu gikiriza ngo cya Yesu, kumbure niwe yari hafi. Aramufata aramwoza ibirenge, arasimbira kuri Yakobo, abo bari abakunzi biwe cyane. Aramufata aramwoza ibirenge, ageze kuri Petero ati shwe jewe ntunyoza byogenda. Wamengo Petero aciye bugufi rero, mugabo yadigwa kandi nivyo yaraciye bugufi, yanka uko amukunda uko amwubaha, yavuga ati jewe niwo kubakwa kunyoza ibirenge. Mugabo nawe ntamenye ko yari karakora igikorwa prophétique, yari karakora igikorwa cy'ubuhanuzi kidasanzwe, navyo yarazi. Aramubwira ati Petero we udakunze jewe ko ndakoza naho tuzoba duhuriye. Kiya gikorwa rero Yesu yakoze cyari igikorwa ubwa mbere yashaka kwerekana urukundo yabakunze, urukundo yabakunze kandi azobandanya kubakunda, urukundo rudasanzwe, koza abagendanyi bawe ibirenge. Yashaka kwerekana urukundo. Nitwakoreranira tuzoba turiko turerekana urukundo. Birashoboka gukorera umuntu mutoya, birashoboka ko umuntu mutoya nawe akorera mukuru, twese tugakoreranira, tuzoba turiko turerekana urukundo. Ikindi Yesu yashaka kubereka ibijanye n'urupfu agiye gupfa mu minsi yari imbere. Ariko kandi ikindi yashaka kubereka kwari uguca bugufi. Yashaka kubereka ngo naho ntazoba ndahari, ugomba kuzoba mukuru azakorere mugenzi we, mukoreranire, umuntu wese akorere mugenzi we. Nibyo yashaka kubereka ngo bagire guca. Yatubereye akarorero rero kugira ngo natwe duce bugufi kugira ngo twerekane urukundo, kugira ngo natwe noneho ngo icyo ugomba ko bagukorera nawe ugikorera abandi. Dukoreranire, nimba tugomba yuko natwe baturaba tugwaye, natwe turabe abagwaye tubakorere. Burya kuraba umugwayi ni ikintu kiremesha. Uraza umuntu agwariye mu nzu akazorinda ava yatawe umuravye, kandi nta muntu n'umwe yogwara ntakunde uza kumusuhuza. Ariko rero tubikorera abandi, nimba tugomba kubikorerwa natwe tubikorera abandi. Ibintu byose uretse ibyo gusa dukoreranire tuzoba twerekanye guca bugufi. Abene gihugu
abene gihugu baradukoreye. Erega burya kijya gikorwa tujya munsi batanga amajwi, ntimwibaze ngo ni igikorwa gitoya, mwibaza ngo ni igikorwa gito, ni igikorwa kinini. Abene gihugu baradukoreye, abene gihugu baritanze. Si muri ivyo gusa, murabizi hari igihe batanga uburyo utwo bashoboye, umuntu wese ahageza. Si ivyo gusa, barakora ibintu byinshi abene gihugu. Bimwe nariko ndavuga abarimu batwigishije, ababanyi bagiye baduha amazi yo kunywa, ibiki. Natwe dukwiye kubakorera, ni dushika aho dugeze ngo tuze kwimanika mu kirere twibagira abene gihugu baduhaye amazi yo kunywa, twibagira abene gihugu bitanze mu buryo butandukanye. Reka indongozi duce bugufi, nabo hasi nyene nabo bace bugufi, kuko ngo uwishize hejuru azokorogwa, ariko uwicishe bugufi azoza aduzwe. Binyibukije inkuru ya wa mufarisayo n'umutoza kori. Ubwibone, ujya mufarisayo ngo bagiye mu rusengero gusenga n'umutoza kori. Hanyuma bageze mu rusengero, umufarisayo kuko yari yaramenyereye, bimwe nyamwe ndababwira by'akamenyero, yaramenyereye ngo n'abantu b'Imana n'abakozi b'Imana bama mu rusengero. Umufarisayo acarashika ati atarahagarara neza, arararama ati jewe siniba, jewe hagiye gusenga gahari imbere y'Imana, jewe siniba, jewe sinica, jewe sisambana, jewe nsenga kabiri mu ndwi, jewe ntanga ikigira 10 cy'ibyo ndonka byose. Umutoza kori nawe aravuga ati jewe rero nakajya akazi nkora birangora. Aragenda ngo atuna ahantu, aratuna ngo niyubahutse no kurangamiza, ngo arangamize arabe Imana yegere. Oya, ngo aragenda atuna ahantu, aravuga ati jewe ndi umunyantege, jewe ndi umunyabyaha, nibinambereye ko norangamiza ngo ndakurabe ndabaho utumbereye. Usomye mu ijambo ry'Imana haravuga ngo uwo mutoza kori yagiye atsindanishirijwe, yagiye ahariwe ibyaha byiwe. Ariko wa mufarisayo uko yakirasa yatashe uko nyene. Rero duciye bugufi Imana izodushira hejuru. Usomye mu kurangiza iyo nkuru iri muri Luka 18. Iyo nkuru nihiri uri kurasoma rero akajambo karangiza kavuga ngo uwishira hejuru azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Muze rero duce bugufi kugira ngo Imana iziradushira hejuru mu gihe gikwiye, kandi twicisha bugufi turi munsi y'ikiganza c'Imana. Twicisha bugufi turokonesa ko Imana ari iri hejuru ya byose. Twicisha bugufi dutinya Imana, twubaha Imana. Kizire ko twicisha bugufi imbere y'abantu, tutyakiriye bugufi imbere y'Imana. Bitangurire ku Mana, duce bugufi imbere y'Imana, mbere nina dushoboza guca bugufi bivuye mu mutima n'imbere y'abantu. Nitwoniyorobeka n'imbere y'Imana kuko yo yibona mu mitima. Rero nariko ndavuga ngo abene gihugu duce bugufi kuko by'ukuri. Erega hari abantu, jewe rero mu nkundire mvuge numwe niyiziye, sinzi benshi, numwe niyiziye kumbure atumbera aho ntumbera, mugabo adahonyora iwabo. Imana yateye iteka iramugirira ubuntu muri kino gisagara. Arako simvuze ngo n'umushinga amateka cyangwa erega hari abandi batewe iteka bakora akazi, batewe iteka bagatera imbere, ugasanga bamerewe neza. Adahonyora iwabo. Abakenyezi naho rankunda kumubabwira, nyina yaje kumuraba nyina ati mbukeye mu gatondo ati mama uzoduga ryari, uri kuramara isabune yo muri dushe, uri kuramara papier de toilette. Erega kajya kantu kari muri dushe turakagura, ajya amazi yiruka hajya muri toilette turayagura. Twe turi hamahera samwe yiwanyu muvoma hariya mu mwonga. Ingo rero ngira nje kukazi ndambanze ndaguhitanize ku modoka uduge. Nyina aramuraba ati uyu ni wa mukobwa wanje, uyu niwe.
aravuga ati mwana nibyo ibyo uri kurambwira nduge ingo nyarutsa ngende ndagushikanye ku modoka. Wa mubyeyi aravuga ati gato undindire gatoya gusa cyane utuntu twishi yari afise acaregeranye two yari yazanye aca urumva ntanamutekereye rero none uwo yomutekerera gute aca aramubwira ati hoge tugende mwana mugaca aramusezera aramubwira ati mwana ukazosubira kubona monyoye muri ino nzi wawe amaguru yanje azoca acika nzorinde mpfa nasubiye guhonyora mu nzi wawe. Uwo muvumo uwo muntu n'uyu munsi reka ntarari uwo wibaza ngo yomusanga ruguru ngo agiye kumuraba n'uyu munsi nahonyorayo mwumve ubu Imana niwe nyina nase so bacumukoye bari amafaranga y'ishuri nako kaziratamwe n'izo modoka yaronse burya intango s'abavyeyi ni hariho n'abakororinda ko atamukoroyinda ko atamunize yamaze kuvuka akamurera akamwonsa akamukorera bya bindi byose hanyuma bakamwigisha agatera imbere akamanuka no mu gisagara. Ubu rero ngo na papier de toilette irahera ngo nitsa ibazi mwombwira ngo aho harimo kwicisha bugufi n'ubwibone bwo mu rwego rwo hejuru. Hariho rero ndiko ndabivuga havuga ngo no twebwe turaja kuri terrain twebwe niyo twirirwa hariho n'ushobora kuja kuri terrain umutima umeze uko abanyagihugu barabira kuri mbega nimwibaza ko bishoboka none nibishobora twama tugenda kuri terrain none niwamubona ko ari igihe tugenda umuntu agashikira mu bikorwa rega umuntu ashobora kubarabira kure kujya akavuga ati ni devoir baduhaye devoir mu mugambwe ko dutegerezwa kuduga umuntu akaduga mugabo kandi reka ngende erega bazobimenya ko naduga bamenye ko naduga ngo nje hariya erega n'umukuru w'umugambwe hari iwacu azobibona ko naduga reka ngende mugabo mu mutima hameze uko abanyagihugu akabarabira hariya adashobora erega twavuze ngo guca bugufi harimo gukoreranira harimo gusangira. Umuntu ntafate n'iminota 2 ngo asangira n'ibijumbu n'abene gihugu umuntu ntafate n'iminota 2 ngo asangire n'ibiharage n'abene gihugu ifanta n'abene gihugu. Umubanyi basi ntuhamagare bose basi nta mahera ufise basi umubanyi inshuti bajya bo hafi mugasangira agafana bakabona ngo hari ico nawe basumbije uragarutse kubereka yuko nawe wateye imbere. Erega uko no kwica bugufu kicara mbega mwari muzi yuko ya misi mikuru y'amakomine mwebwe ngira iwanyu baza bose jewe mu misi mikuru y'amakomine sinama mbona baduga abari mu gisagara canke abateye imbere hariya mwebwe ngira bama baza bose nibyo. Urazi ko hari umuntu atoza kwicara kuri bijya byatsi urazi ko hari umuntu atoza kwicara kuri kijya kirabo ngwehe erega narumvise avuga ngwehe ngo bijya birofa bigira ngo bijya n'inyota bariko bararya none ubwo gaye mwese ubwibone burya umuntu yishize hejuru arakorogwa nukuri umuntu abandanije kwishira hejuru arakorogwa Imana idufashe duce bugufi tuduzwe biraryoshe umuntu aciye bugufi akaduzwa. Yesu niwe yababwiye ngo niba batumira mu rubanza ariko aravuga kwicisha bugufi nuza udomere ngo wideneke hari imbere ati jewe iriya ntebe sesure ni jewe bayiteguriye atuzugende wiyicarira inyuma hanyuma nyene kubatumira niyaza akabona wicaye hari inyuma aza kubwira ati karibu yaho niho mwicaye karibu atariko bizoba biteye isoni bibabaje niyaza akubwira ati iyi ntebe ntiyari kwa bisa nyene iyi ntebe yicare. Biraryoshe bagukuye hari inyuma ati ngo uko no gushigwa hejuru rero bakagucisha ku bandi ati karibu akuvanye hari inyuma nyene kubatumira akaza akadomera na bukebuke karibu abakumva abantu mu nzira ariko aravuga karibu turabahaye kaze hanyuma uwundi yari kumbe niwe wahicaye oya haguruka iyi ntebe yari yo umuntu. Birabishe iyo ukorowe ariko biraryoshe iyo udugijwe.
reka ngeza hariko twibukanye yuko muri uku guca bugufi harimo gukoreranira umuntu wese agashira imbere mugenzi we. Igituma dukwiye gushirana imbere nuko nkwiye gutahura yuko umugenzanje hari ibyo ashoboye jewe ntashoboye. Mugenzanje nubwo womengo ndamurusha amashuri, hariho ibyo ashoboye jewe ntashoboye, hariho aho ashobora gushika jewe ntashika. Kubw'ibyo rero reka ndamwubahe, twubahane, kandi bica bizamwo urukundo, dukundane. Ndashima Imana yatuzaniye urukundo rwo kugemuriranira. Ariko murabona ukuntu abanyagihugu badukorera. Inka iyo yarafise akazana, inkoko yarafise umunyagihugu akazana, inama yarafise akazana, yo abategetsi bacu baje ibaze natwe ata munsi numwe umuntu yigeza mukorera. Mwibaze iyo deni tuba dufitiye abene gihugu. Urazi ko rero abantu bagendana amadeni, bafitiye amadeni abene gihugu, ukaneganega ngo nta deni mfise muri banke, ngo nta deni mfitiye umuntu, urarifitiye abene gihugu. Abene gihugu baradukorera, abene gihugu baritanga. Jewe nasanze kurya honyene kuduga ruguru ugahamagaza ibikorwa, ugahamagaza inama bakitaba. Hajya ubukwiye gutaha ukavuga uti ndagushimiye ko abene gihugu bari baje, Mana wakoze gutumira. Mbega urazi ko kiba ari igikorwa gikomeye badukoreye? Mbega urazi kugenda ugatambuka irorera? Mbega urazi kugenda ugafata bya bipaho ugasanga uri kumwe nabo mwagendanye gusa? Kuza honyene nyokura gaheba isuka aho yari kuja kurima, uwari kuja mu isuka gaheba, abandi bakugara amaduka yabo, ugasanga baje kumviriza ibyo waje kuvuga, ijambo wabazaniye. Nakijya n'igikorwa gikomeye baba badukoreye. Rero tuze turaca bugufi. Nushobora, hari igihe bigoye udashobora gukorera bene gihugu bose, ariko uhambije umukorere. Nitubingumye, bikeya dushoboye gutanga tubitange. Icyo ushoboye gukorera uri hafi ukimukorere. Dukoreranire, dukundane, umukorere kumbure nawe ejo azogukorera. Urazi gusuzugura umuntu, ejo ugasanga asubiye mu ntebe yiwawe. Nicyo gituma tuba dukwiye guca bugufi. Ibyo ndabyibutse, ndavuga ni Imana mfasha. Oya nimwiyumvire gusuzugura umuntu. Abantu bamenyereye umuntu wese aje ugombika abantu umuntu wese ugapfa ukumwishuye. Ndakunda kuvuga abantu bakunda kwe, abantu basanzwe bavuga nabi, batazi kwicisha bugufi, utazi n'uwo muri ko muravugana ku telefone honyene. Aro urinde ukeneye iki? Ibyo byansikiye ejo sikera. Ejo haheze niho byanshikiye. Ukeneye iki? Vuga ningoga jewe rero mfise akazi kenshi kandi nariko ndugarabiro kugira ngo ntahe. Ndavuga nimwihangane gato yabasimvuke. Urinde ukeneye iki? Nukuri sikera hareje. Rero ngize ngo ndivuga yo muramba bari allo mura ijwi arihindura mu minota mikeya cyane. Ijwi naho yoba nyumva iyi saha irivo ko yumva ko biteye isoni. Sivyo gahemu birateye. Reka tutazinu erega naho tusanga ari uwo hasi, none twubaha abo hejuru gusa. Oya, kandi dukwiye gushi umuntu wese akwiye kubona mugenzi we kwa muruta. Maze kumubwira uwo ndiwe yo murambabarira yo we excellence arayagereka kandi twararimana araryorosha. Mugabo ndavuga Mana tube twusonera abantu tutazi nabariho. Naho yoba ari umutamakazi cyangwa umutama, mwumvirize mwitabe neza. Nariko ndavuga rero nitwubaha abantu bose, kuko ejo ntuzi uko bizogenda. Ukorere uri hafi yawe, ubwo nubize ejo uko bizogenda.
ukunde uri hafi yawe, kuko hari nawe uzosanga ukunze uzoja ku ntebe yawe. Gusuzugura umuntu ejo agacaza kuri ya ntebe ngo ba ukwigwahe ko abantu bama bamaramaye, abantu bama bamaramaye kuko ibyo birashika kenshi. Rero Imana idufashe ku neza yacu kugira ngo tuze dushigwe hejuru n'Imana mu gihe gikwiye. Kandi Imana mu kudushira hejuru ikoresha abantu, nimanuka yonyene n'ukuboko ngo ikuduze, ikoresha abantu. Rero duce bugufi, umuntu wese abone ko mugenzi wa muruta, amwubahe, amukunde, amukorere nk'uko Pawulo yahanuye aba bantu b'i Filipi. Twicishe bugufi mu mitima, Imana izodushire hejuru igihe gikwiye kigeze. Yarayo majambo nagomba ngo dusangire muri uyu mugoroba mwiza. Ariko sinogenda ntasomye icete Petero yanditse ca mbere igice ca 5 ako kajambo nikonjana. Icete Petero yanditse ca mbere, icete ca mbere Petero yanditse igice ca 5 umurongo wa 5 aravuga ngo namwe abakiri bato mugamburukire abakuru. Kandeke gushira haba ishengero uko Petero yariko yandikira ishengero, ariko ishengero ririmwo n'abandi bose barimwo. Namwe abakiri bato mugamburukire abakuru, mwese mukenyere ukwicisha bugufi. Mwese abakuru n'abato mwese mukenyere ukwicisha bugufi kugira ngo mukorerane. Abakuru bakorere abato, abato bakorere abakuru. Mu yandi majambo twese dukenyere kwicisha bugufi, kuko Imana igwanya bibona, ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Abicisha bugufi Imana irabagirira ubuntu. Twese abakuru dukenyere kwicisha bugufi, abato bakenyere kwicisha bugufi. Twese dukorerane, abato bakorere bakuru, abakuru bakorere bato. Bizoba ibintu biryoshe cyane, bizoba jewe ni ibintu bizoteza imbere igihugu. Mbere guca bugufi nibyo bizoteza imbere igihugu cyacu. Nababwiye yuko bica bituma umuntu ajya mu bandi. Erega none hagati yanyu nimuzi ko hari banyamwigendaho, urazi ko ari abantu bikura mu bandi. Abo bantu ubuntu buri kure yabo, kuko wikuye mu bandi nta karyo nko kubakorera nabo ngo bagukorere. Bwa bumwe buba butakaye, kandi atabumwe ntidutera imbere, atagukoreranira ntidutera imbere. Mwirabire mwebwe umugisha ugiye kuba mu bene gihugu. Mbere waratanguye, jewe mbere muri aka gatasi gaheze mbonye umwimbu wabahaye, navuze abo twari kumwe narababwiye ni murazi umwimbu uvuye kuko abene gihugu barakorera abahambaye nabo bakabakorera ibyo bashoboye kubakorera. Rero bagiye batanga uduharage bafise. Ni gute Imana yoreka kubagirira ubuntu ngo barimye bimbure? Bagiye batanga inka bafise. Ni gute ubworozi bwo bura gutera imbere? Ni murindire gusa mwirabire umugisha wa mu bene gihugu, kubera umugenzo mwiza wo guhanahana, wo gufashanya mu bene gihugu bizana umugisha. Imana ikimanura ubuntu bukatubako. Rero abaciye bugufi bagirirwa ubuntu, ariko abibone babona ibara. Imana ibiturinde kuba bibone, ariko tuba baciye bugufi. Imana ibahezagire.